Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez urakoze Marín, cyane misiyoneri Miguel Bermúdez Marine todos los hermanos n'abene data reunidos bose allá mwese mukoraniye hariya Medellín, muri Medellin en la congregación que pastorea mu ikoraniro el riyobowe reverendo na Revera Alfonso Acero, Alfonso Acero, y le doy las gracias a todos kandi ndabashimiye mwese los hermanos allá en esta bene hermosa actividad data mwese muri icyo gikorane que cyiza han tenido de alabanzas icyo mwakoze y también cy'amashimwe en cyo gutazira diferentes países no mu bihugu que bitandukanye, han tenido hoy aho uyu munsi este espacio para bafashe akanya felicitarme en el kugira ngo cumpleaños munkeze ku isabukuru yanjye y'amavuka. también en Byongeye kandi la forma de no mu escrito, bundi buryo mwabikoreshejemo Y bwo en kwandika audio también, kundungikira ibyanditswe ubutumwa lo cual le ndetse agradezco a todos. n'amajwi, ibyo y ndabibashimiye los recibo con mwese mucho cariño, kandi las ndabyakiranye felicitaciones por mi urukundo cumpleaños rwinshi del kuba día de hoy, mwankeje ku viernes bw'isabukuru 19 de yanjye mayo y'uyu de munsi este año wa gatanu 2023. 19 z'ukwa gatanu 2023. El ratito que Yongeye estuve kandi ahorita con n'akanya namaze mi esposa Sara y ndi mis kumwe niñas n'umugore wanje Sara mi n'abakobwa familia allí, banje, umuryango wanje, en ese compartir, mu gusangira celebrando, turiko turasangira como lo hacemos con una duhimbaza nk'uko dusanzwe tubikora. Iyo hari turimo dukoresha platicando gato, twariko turanayaga cosas ibintu bimwe bimwe del programa divino, vyo mu nteguro y'Imana. lo cual se subió el audio Ijwi ya audio también a yamaze kurungikwa Telegram para kuri que los Telegram hermanos también kugira ngo na bene data nabo lo escucharan y así bayumvirize, estuvieran con nosotros gutyo rero en babe ese ratito bari que kumwe estuvimos natwe allí. mw'ako kanya twamaze ngaho. Ya hoy Uyu munsi en la tarde ku mugoroba se culminó hasozerewe la celebración del día de uguhimbaza k'umunsi feriado del día de Jerusalén, umunsi que mukuru comenzó w'i Yerusalemu wari watanguye en ejo la tarde ku mugoroba. y ya hoy en la tarde Rero uyu acabó. munsi rero ku mugoroba uwo munsi Ya mukuru hace rato, porque warangiye. allá por la diferencia Aheza de hora, akanya gato kuko dutandukanya acabó amasaha ya makeya, ese rero día que hamaze celebran kurangira uwo y munsi cayó bahimbaza justamente kandi wahuriranye neza neza n'uyu munsi. y también se Byongeye cumplen kandi 56 años hashikijwe imyaka 56 uwo munsi el cual utanguye desde ese día guhimbazwa. hacia acá, Guhera kuri uwo munsi en kugeza ubu 1967 hari mu 1967 se conmemora ese día, haza harahimbazwa hibukwa el uwo día, munsi mukuru. un día feriado N'umunsi mukuru de Jerusalén. witiriwe Cayó Yerusalemu también kandi hoy, wahuriranye n'uyu munsi cumplido 56 años. huzuye imyaka Para 56. esta ocasión leemos Muri aka kanya una porción de la escritura dusoma igice cyo mu vyanditswe bajo el tema que estaremos escuchando, mu kigwa tuza kuba turiko viendo y turumviriza escuchando hoy, kandi tubona uyu munsi la América Latina y el lugar cyitwa santísimo Amerika del Latine, templo bene de ikibanza Dios. cyahera cyane c'ingoro y'Imana. Buscamos en Turondere Zacarías muri Zekariya capítulo 4, ikigabane cya 4 donde nos dice: aho haratubwira Zacarías capítulo 4, verso Zekariya ikigabane cya 4 11. umurongo wa 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos maze olivos a ndamubaza la derecha del irya myelayo candelabro uko ari y a su ibiri, umwe uri izquierda? iburyo bw'igitereko kw'amatara Hablé uwundi de ukaba nuevo ibumoso, y le dije: bisobanurwa ¿qué ite? significan Nongera las dos kumubaza ramas del ubugira higo kabiri que por medio ntajya de dos amashami tubos abiri de oro y'imyelayo ari vierten de impande aceite zombi como z'imibirikira oro? y'izahabu uko ari Y me ibiri, respondió diciendo: akikamuramwo amavuta ¿no asa sabes n'izahabu qué es asobanurwa esto? ate? Y Arambaza dije: atajya Señor ntuzi mío, uko asobanurwa. Ndamwishyura ntoyaye mugenzi. Y él dijo: estos son los dos olivos Arambarira que atajya están delante ni del bamwe Señor babiri de barobanujwe toda la amavuta bama bahagaze hafi ya nyene isi Y yose. escribe Miguel Yaranditse ko ngo y Gabriel. Mikayeli na Gaburiyeli. Apocalipsis 11, Ivyahishuriwe Yohana 11 del 3 al 4. kuva kuri 3 kugeza kuri 4.
también allí byongeye kandi ngaha 4, verso 2 y yaranditse ko 14, kane umurongo wa kabiri na 14 del 14 al 20, kuva kuri también 14 Mateo kugeza kuri 13, 20 na Matayo 13 del 39 kuva kuri 39 y 24, 30 al na 31. 24 kuva kuri 30 kugeza kuri 31. Y pasamos a Reka kandi el tuje Evangelio según no San mu butumwa Mateo, bwiza bwanditswe na Matayo en el capítulo 17, mu kigabane cya 17. capítulo 16, verso 27. Kigabane cya Porque el Hijo 16 del umurongo wa Hombre vendrá en la gloria de 27. su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. kuko umwana w'umuntu azohava azari n'ubwiza bwa se azaranye n'abamarayika biwe nihazoca yishyura abantu bose bikwiranye n'ibyo bakoze. Ndababwira ukuri ko aba bari hano harimo abatazo 6 días después, opfa batabonye Jesús tomó ukuza a Pedro, k'umwana a w'umuntu. Jacobo y a Juan, su hermano, Kigabane y cya los llevó 17 aparte a un iminsi monte 6 alto, ishize Yesu y se ajyana Petero na transfiguró Yakobo na delante mwene de nyina ellos, Yohana y resplandeció su abadugana rostro como igisozi el sol, kirekire ari y sus bonyene vestidos se hicieron ahinduka ukundi blancos imbere como la yabo mu luz. maso yiwe haka Y aquí nk'izuba les aparecieron impuzu ziwe Moisés zera y nk'umucyo Elías maze Mose na hablando Eliya con él. barababonekera bavugana nawe. Y en el libro del Apocalipsis, No mu byahishuriwe Yohana en el capítulo 11, mu kigabane cya 11 verso umurongo 3, wa 3 y daré a mis dos testigos kandi que abanshingira profeticen intahe por babiri 1260 bazovugishwa días, bazovugishwa vestidos de iminsi silicio. 1260 Estos bambaye testigos son los dos amagunira. olivos Abo nibo y biti los dos by'imyelayo candeleros bibiri n'ibitereko que están en kw'amatara pie bibiri bihagaze imbere delante del Dios de la tierra. ya nyenisi. La América Latina y el lugar Amerika santísimo Latine hamwe del n'ikibanza templo cyahera de cyane Dios. cy'ingoro Pueden y'Imana. tomar asiento, por favor. Ndabinginze murashobora gufata ibyicaro byanyu. En el mensaje, Mu la butumwa palabra de bwiswe un ngo profeta, ijambo ry'umuvugishwa n'Imana bwavuzwe el 26 de octubre de 26 z'ukwicumi 1980, mu 80 nos dice en Bogotá, Colombia, buvugirwa muri Bogota, Colombia. algún día Haratubwira ati umunsi umwe uwa nyuma mu bavugishwa b'umwami hazoseruka azoshika. algún día en la Umunsi historia umwe de la descendencia de los profetas mu de Dios, mateka y'uruvyaro rukurikirane rw'abavugishwa el n'Imana Benjamín de los profetas. hazoboneka umuhererezi mu En el bavugishwa. mensaje, el tercer Mu éxodo butumwa bwiswe ngo ukuvayo kugira gatatu nos dice en la página 7 turabwirwa ku rupapuro rw'indwi muri iki gitabo dice a mitad de página, hagati na hagati ku no rupapuro tema aravuga ati ahora, lea la historia de José nimurabe cuando usted musome pueda. kahise ka Yosefu nimwabishobora. Yavutse nk'uwa nyuma muri bene se yakurikirana n'uwa nyuma. Ubwenge bwo mu buryo bw'impwemu ivyo burabitahura ubunyene. Él no era el último hijo. We ntiyari umwana wa Benjamín nyuma. era el último, Benyamini niwe yari pero en la umuhererezi. excomunión Ariko vigile, José y Benjamín eran mu hermanos de muryango padre y Yosefu na Benyamini bavukana kuri se na nyina, kandi abo nibo babiri bonyene bavukana kuri se na nyina. Benyamini ntiyigeze amenywa atarahura na Yosefu, kandi we yari asumba abandi bose. Benyamini yarahawe imigabane ibiri kuri buri kintu icyo Yosefu yatanze. Yaracapuye inyenyeri ya Dawidi ngaho yandika ko ngo imigabane ibiri kuri Benyamini. Imbere yaho naho yaranditse ko ngo aganisha kuri urwo rupapuro yacapuye ibuye rikomeza imfuruka arandika ngo Benyamini araronka imigabane ibiri. Hejuru ya Benyamini yandika ko ngo Mose na Eliya. Hejuru naho y'imigabane ibiri yandika ko ngo ubukozi bubiri. Aha mwenda tabiri ya marabana nyavuga ati mwebwe mwibuke yuko Benyamini buri gihe aba ari umuhererezi.
aba ari we mutoya, niwe aba ari muto cyane. Ariko mwibuke ko Benyamini yaronse imigabane ibiri igihe yajyaho Yosefu yari ari. Rero umuhererezi Benyamini wo mu bavugishwa agiye kuboneka muri iki gihe cya nyuma kugira ngo biciye muri we Imana ivuge. Muri we hazosangwa ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rizosangwa mu kanwa kiwe. Nuko rero we igihe azovuga, ibyo azovuga, ubutumwa azozana, rizoba ari ijambo ry'Imana ryo mu gihe cyo muri kubu. Kandi ibyo we azovuga mu gihe cyo muri kubu bizoba nk'uko nyene. Ibyo azovuga mu butumwa bwiwe bizoba nk'uko azobivuga mu butumwa bwiwe, kuko ku bw'ijambo ryiwe hazokoreka ibintu Imana yavuze ko bigiye gukorekera muri iki gihe. Mu butumwa buvuga ku kigabane cya 5 cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya mbere cy'ubwo butumwa, haratubwira ku rupapuro rwa 11, dice 11 y 12. 11 na 12, 11 hepfo haravuga hati, rero mu kigabane cya 3 cy'ibyahishuriwe Yohana turahabona ugusozerwa kw'igihe cy'ishengero, aricyo cyarangiranye na Laodikiya, igihe gikonje cy'ishengero. Rero turabona ko ubwo nyene inyuma y'ivyo Yohana yaciye anyakugwa, ajyanwa muri mpemu, aduzwa mu ijuru. We rero yarabonye ibintu byari byarabayeho n'ibigiye kuza. Rero turabona ko ishengero ritongera kuboneka kweza mu byahishuriwe Yohana 19. Rero ryo riganukana n'umwami waryo ryogejwe mu maraso. Yaranditse ko ngo izamurwa ibyahishuriwe Yohana 4:1, kandi yaranditse ko ngo ishengero rigarukana n'umwami mu byahishuriwe Yohana 19. Arabandanya avuga ati, rero mw'uyu murongo wa nyuma, kugira ngo herekanwe aho Yohana yari ari, turabona yuko mu butumwa bwa nyuma, nariko ndabisubiramwo ejo ndabiraba neza ikintu kibijyanye n'ibyo nari navuze. Rero Yohana yaradugijwe hejuru, yaranditse ko ngo izamugwa, yaradugijwe mu ijuru, abona ivyo bintu. Aho nari nanditse ko we yari yampaye uguhishurirwa utuburungu 3, mwebwe murabizi. Inyuma y'izuka ryiwe benshi barabanye nawe, bamwe baravuze bati, mbega niki kizoba kuri uwo muntu yegamiye mu gikiriza cyawe mu tuzitizo? Ngo Yohana aho yaranditse ko yaracapiye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Mu ibuye rikomeza imfuruka ashyiramo akarongo kagana ngaho, yandikamo ngo Benyamini umuhererezi umutoya. Yesu yarahindukiye arababwiye ati, mbega bigutwaye iki nimba ngoma ko azogumaho kugeza ngarutse? Rero namba utuburungu 3 haciye haduka inyigisho. Nimurabe ingene izo nyigisho zishobora gutangura vyoroshe. Haciye haduka inyigisho zivuga ko Yohana atari kuzopfa kugeza abonye Yesu agarutse, kugeza kukuza kwa kabiri. Bibiliya ivuga ko hari inyigisho zaciye zaduka kubera ivyo, ariko nta nkeka Yesu ntiyabivuze uko. Yavuze gusa ati, mbega bigutwaye iki hamwe agumyeho kugeza ngarutse? Rero turabona ko yadugijwe mu ijuru. Guhera icyo gihe arabona gushitsa kukuza k'umwami, nkaho umenga we yari ahari akabibona byose biriko biraba. Yohana ubwiwe ntiyabayeho, yamaze imyaka hafi nka 90. Rero yishwe n'urupfu rusanzwe rw'akarago. N'umwe wo mu bigishwa amaze kuva mu buhungiro mu izinga rya Patimo niho yahejeje agapfa. Ahora ven ustedes aquí lo que sigue diciendo. Murabona rero ngaho ibyo abandanya avuga. Nuestro hermano William dice, mwenda William aravuga ati, por su palabra, kubw'ijambo ryiwe hazoza imigisha y'Imana ize ku ihanga ry'Imana, kandi byongeye kubw'ijambo ryiwe ibihano vy'Imana bizoza ku biremwa abantu abatarondeye Imana. Nuko rero we azoba nk'uko Eliya yari ameze
uwabonetse muri kiriya gihe kugira ngo avuge ati kubw'ijambo ryanje uko niko amazi azoza ku isi, kubw'ijambo ryanje bizotuma imvura iza. None uwo muntu yarinde? uwo yari umuvugishwa, kandi mu kanwa kiwe hari ijambo ry'Imana. Mu butumwa bwiswe ngo ndarega ndagiriza ururunganwe, ku rupapuro rwa 35 aratubwira ati orara, mbega ingene birimo ubutunzi bwinshi kuri jewe. Murabona, kubona no kumenya yuko ari ukuri, jewe no kwishyira muri ibyo nyene. Imana yo mu ijuru izohaguruka, kandi ijwi ryanje rizoba ryumvikanira hariya mu makasete mu gihe gikomeye cyane cy'Imana, kandi ryo rizocira urubanza ururunganwe mu minsi y'iherezo. Yaranditse ngo ibyahishuriye Yohana 11. Mu byo yanditse inyuma naho aganisha kuri uru rupapuro aravuga ati ijwi ry'umuvugishwa n'Imana rizocira urubanza, rizovuma ururunganwe ku munsi wa nyuma. Yaranditse ko ngo umunsi wa nyuma ngaho ati yandika ko ngo hamwe na Mose na Eliya. Murabona ingene mwenda Branham ngaha yari karashushanya iyo ntumwa ya nyuma. Ibiri mu bukozi bwa Mose na Eliya no kuvuga irimo imigabane ibiri. Kandi byongeye no mu gitabo cy'imirongo ku gace, reka turaba ako gace aho avuga ko we niyaza ko azokwiyerekana wenyine ubwiwe. Ni ku rupapuro rwa 58 59 haravuga hati, ku gace ku murongo wa 517 haravuga hati, Khrushchev ntiyari ikimenyetso ku isi. Oyaye mugenzi, oyaye mushingana, Hitler ntiyari ikimenyetso ku isi, ariko mu kibanza kanaka, mu gice kanaka, Imana irahafise umuvugishwa aciye bugufi arindiriye iyo saha. Wewe ni ikimenyetso, we ni ikimenyetso kizovuma isi kandi kizokiza ishengero. Umuvugishwa n'Imana. Yaranditse ko ngo umuvugishwa n'Imana bingana ikimenyetso. Yaranditse ko ngo umuvugishwa n'Imana arakiza, ararokora ishengero, akavuma isi. No ku 519 aravuga ati, muri Malaki ikigabane cya 4 no mu byahishuriye Yohana ikigabane cya 3 haratubwira ko azoba ari ngaha mu minsi y'iherezo, wa wundi nyene azohagarara mu gihengeri kubw'abantu ari kumwe n'umukuku mutoyi w'Imana izomuha. We azoza mu minsi y'iherezo. Imana yarabivuze, azoba ari ikimenyetso kuri uru rurunganwe, azoba ikimenyetso kuri iki gihugu cy'abanyamahanga, aricyo igihe cyacu kitagisigaye ukundi. Yaranditse ko ngo Mesiya azoza. Kandi mwibuke we niyagaragara niyashika, igihe kirageze. Dusenge ngo Imana imurungike, igihe kirageze. Kandi yaranditse ko ngaha ngo arahagarara mu gihengeri, umuvugishwa bingana ikimenyetso. Ubwo nyine ubukozi bwiwe bumaze kurangira, Mesiya yaciye yiyerekana wenyine ubwiwe. Kandi ubwo nyine uwo muntu akomeye cyane agiye kuza mu minsi y'iherezo, niyarangiza ubukozi bwiwe, Mesiya azoca yiyerekana wenyine ubwiwe arenguka. Yaranditse ko ngo niyarangiza ubukozi bwiwe, Mesiya azoca arenguka, canke ararenguka, arashika, azokwiyerekana wenyine ubwiwe. Mwendatabiri yamara abana nyavuga ngaha ati, nuko rero
tuzi ko iyo umuvugishwa ashitse ijambo ry'Imana riba riri mu kanwa kiwe. Rero turazi ibintu bigiye kuza ibyo ari byo, imigisha igiye kuza, imigisha ihari ku ihanga ry'Imana uko twumviriza ijambo ry'Imana ririko rirava mu kanwa k'umuvugishwa w'Imana. Kandi byongeye turazi n'ibihano bigiye kuza ku bwoko bw'ibiremwa abantu kurunganwe uwo muvugishwa aserukiramwo. Uko tugenda turumva biciye mu kanwa k'uwo muvugishwa ibihano ivy'Imana igiye kuzana, we azobivuga kandi bizoba, kuko ntazovuga ibyo yigeneye, ahubwo azovuga ivy'Imana ishize mu kanwa kiwe. Iryo riba ari ijambo ry'umuvugishwa. Ijambo ry'umuvugishwa ntiriba ari ijambo ry'umuntu, riba ari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riba ryashyizwe mu minwa y'ikiremwa muntu. Nimurabe mu gitabo cy'ibimatanijwe mu kimatanijwe cya gatandatu, haratubwira ku rupapuro hariho ibibanza kanaka, ariko hariho igice aho avuga ko azobabwira nk'uko Imana izoba iriko iragenda imubwira. Ni ku rupapuro rw'amajana 364 haravuga hati, mu gihe cy'akababaro gakomeye turahabona abavugishwa n'Imana babiri ari bo bafise ubugenzuzi bwa vyose bakoresheje ijambo Imana ibaha. Bazoshobora kuvuga gusa uko Imana ibahaye ijambo. Bobo ntiziba ari Imana, ahubwo tubivuze mu buryo bwo gucisha hejuru gusa, kuko na Yesu ibyo yarabivuze ati, nimba biswe Imana b'ijambo ry'Imana ryaje ko abo Imana irabarungikira ijambo ryabo, kandi bo barivuze riraheza rikaba rigashyitswa. Rero ngaha turababona ko baba bafise igikorwa batumwe n'Imana cyo kubabaza isi uko babigomvye, barakinga ijuru bikaba. Niki kiba kiriko kiraba? Imana izobigira icungura 144 bari mu gitabo cy'ubucunguzi. Ibyo biri mu kimatanijwe cya gatandatu. Ibyo biri mu kimatanijwe cy'ubucunguzi, mu kimatanijwe cya gatandatu. Bagenzi banje, nivyo icyo ni kimatanijwe cya gatandatu, aricyo cyagumye ari kinyegezwa kidasanzwe. Naritsiko ngo Mose na Eliya ubukozi bwarazwe mu mwuzuro ku musozi Siyoni, bafise igitabo gihesha uburenganzira. Yaranditse ko n'ibindi vyanditswe vyinshi mwebwe musanzwe mufise, ntahavuga ngo bavuga uko Imana ibibahaye ijambo, n'ibindi vyanditswe uwo yaciye ashyira ngaha. Nimurabe mu butumwa bwiswe ngo ubugingo bwugaraniwe mu ibohero, aho naho nyene aratubwiramo ikintu, urupapuro rwa 41 41 na 42 aratubwira ati, hariho umugororotsi umwe rudende, uwo ni Kristo. Ni Kristo bari karaba mu muntu muri ba bandi 10. Rero yaravuze ati, nzobaharira. Ariko intumwa ya nyuma yarabwiye ubutumwa batari bagishoboye gukizwa. Yaragiye, ariko ivyanditswe ntibitubwira icyabaye. Ariko ikizwi nuko mu bucagucagu umuriro waciye ukoroka uvuye mu ijuru, nivyo kandi ivyo vyabaye neza neza. Inyuma yaho we yari yakoze ubukozi bwiwe bw'ubuvugishwa, igihe yari yavuze ati, ni kubera iki Sara atwenze. Yaranditse ko ngaho ahavuga ngo iyo ntumwa ya nyuma yaravuze ubutumwa, yarashyizeho agafresh arandikaho ngo ivyashuye na 10 kugeza kuri 6, marayika w'inkomezi. We yaragiye, ariko ivyanditswe ntibitubwira icyabaye. Ariko ikizwi nuko mu bucagucagu ku munsi wikirikira umuriro warakorotse uvuye mu ijuru. Ivyo neza neza vyabaye inyuma we yamaze gukora ubukozi bw'ubuvugishwe. Yari yavuze ati, ni kubera iki Sara atwenze? Nawe yaravuze ati, oya ntavyo nakoze. Aramwishura, ategome watwenze. Rero ubwo nyene inyuma y'ivyo we yaciye agenda i Babuloni.
canke quiero decir a Sodoma. nagombye kuvuga Y él isodomu. escribe el fuego cayó Yaranditse en la ko ngo madrugada. umuriro warakorotse mu El bucagucagu. fuego cayó en la Umuriro madrugada. warakorotse mu bucagucagu. En la página 42 Ku rupapuro arriba rwa sigue 42 hejuru abantu diciendo, nyavuga "Pero no ati halló a los 10, ariko entonces ntiyahabonye el fuego abagororotsi cayó, 10. Rero él umuriro halló a Lot y a sus 2 warakorotse. hijas, We y les mandó, yahabonye Loti n'abakobwa "Váyanse, biwe babiri, váyanse arababwira de ati aquí ahora mismo." nimuve ngaha muri aka Y se fueron. kanya nyene mwihute. Él fue Baca allá. baragenda. Recuerden, We yaragiyeyo hariya. Y escribe Elohim, Mwibuke we yaranditse ko ngo estaba Elohimu en camino ya. yari yamaze kuba ari mu nzira. Escribe Elohim bajó a Yaranditse Sodoma. ko ngo Elohimu yaramanutse i Y Sodomu, antes kandi había imbere mandado yaho mensajeros, yari yabanje pero kurungika ahora intumwa él ziwe, mismo ariko iba muri a ako ver kanya si wenyine estas cosas ubwiwe eran así. yari agiye kuraba nimba Y al ibyo bintu llegar, byari bimeze uko nyene. halló en la ciudad Ahageze mbega mu mujeres gisagara con la cara yahasanze pintada. iki? El Abagore mensaje bisize era amarangi para los mu que ya maso. no podían ser Ubutumwa salvos. bwari buje ku bari hicieron? batagishoboye gukizwa. Se rieron del mensaje. Bakoze iki? Baratwenze ¿Y qué hacen ubutumwa. hoy? Mbega uyu munsi Lo ho mismo. bakora iki? Bakora nk'ivyo nyene. En el mensaje, Mu butumwa el bwiswe mensaje ngo de este nuevo día, ubutumwa bw'uyu munsi mushasha predicado el 1 de bwavuzwe marzo del imwe 2013 y'ukwa en Lima, Perú. gatatu mu 2013 muri Dice, Lima, Peru. Ahora Aravuga ati podemos ver rero que es una obra turashobora del kubona Espíritu ko ari Santo igikorwa cya Mpwemu que se lleva Yera, a cabo de edad en edad. ko gikorwa uva mu gihe uja mu kindi. La Virgen Murabona María, cuando inkumi escuchó Mariya las palabras del igihe ángel, yumva ya majambo ya en marayika, donde le dio a conocer las buenas aho yamumenyesheje nuevas amakuru de que ella meza tendría un hijo y'uko y we le yari pondría kuvyara por nombre umwana Jesús. akamwita Yesu, Y ese sería el heredero del kandi uwo yari trono kuba de David, samuragwa w'intebe y'ubwami ya al cual Dios le Dawidi. daría el trono de David, Uw'Imana y se yari kuzoha sentará intebe y'ubwami sobre ya el trono de Dawidi, David, akicara ku y ntebe ya reinará sobre el Dawidi, pueblo hebreo akaganza ihanga ry'Abaheburayo ibihe bidashira. Con esa buena noticia, Hamwe n'ayo makuru meza, María no fue incrédula, Mariya ntiyabaye sino que uwutizera, ahubwo yarabajije, porque estaba interesada en esa buena kuko noticia. yari yitwararitse ayo Eran las makuru buenas nuevas meza. allí que le Murabona dio amakuru el ángel mashasha Gabriel umumarika mukuru a Gaburiyeli María, yahaye Mariya hariya, como las buenas nuevas que le dio nka ya makuru él allí meza en esa actividad yabahaye wewe muri cya gikorane el 2016, hari mu 2016 hariya muri Argentine, cuando les dijo igihe yababwira que había sido enviado ko del yari cielo yarungitswe avuye mu ijuru con esas buenas nuevas. azanye ayo makuru meza. He sido enviado de la presencia Ati de Dios narungitswe para mvuye mu kugaragara kw'Imana kugira ngo ndababwira aya makuru meza. vean, Murabona, y ahí más adelantito él kandi dice aho hanyuma yaravuze que él no tiene tiempo ko atamwanya, ko atagiha gisigaranye cyo gutakaza haba ku banyamahanga no ku Baheburayo. Kandi byongeye y yaravuze mientras más rápido ati adelante, kandi hamwe ndayatanze n'ingoga bishoboka, ubwo nyene ndashobora guca ngenda mu rugo kwa data. ahí nos está diciendo Aho yari karatubwira el propósito por el cual Dios lo ha ihangiro enviado, ryari ryatumye Imana imurungika dar las buenas nuevas gutanga amakuru meza, e irse. agaheza akagenda. Lo mismo que hizo Ibyo ni Gabriel nabyo allí a nyene María, Gaburiyeli yakoze hariya kuri dio Mariya, buenas nuevas. yaramuhaye amakuru meza y se fue. ati aragenda. Vean que él, Murabona ko Juan, Yohana fue uno de los apóstoles que yabaye murió umwe mu bigishwa de yapfuye muerte natural. yishwe n'urupfu rw'akarago rusanzwe. Y vean el hermano William, Rero murabona mwene data William se fue también nawe nyene de una muerte yagiye natural. ahitanywe n'urupfu rusanzwe. No cumplió esas escrituras Ntiyashikijwe ivyanditswe de las cuales el domingo quizás ivyo hablaremos kumbure algo, porque el tuzovuga ko domingo el tema ikintu kuw'Imana, tiene kuko que ver con los icigwa ministerios cyo de kuw'Imana Moisés, gifitanye isano Elías y n'ubukozi de bwa Jesús. Mose, Eliya na Yesu. y allí vamos a ver algo Aho rero tuzobonamo que nos dice el ikintu hermano Branham icyo mudata Branham atubwira, y también el hermano William en na mwene data William nuestro- nawe mu mirongo imwe. Ahora vean cómo él, Rero murabona ingene we Cumplió yashikije el propósito por el cual ihangiro había venido en medio ryari de los ryatumye gentiles, aza en hagati mu medio banyamahanga allí de los no hebreos. hagati mu Baheburayo nabo. Luego de hacer esa labor, Amaze gukora igikorwa, entonces allí llega la parte aho rero hari hageze, hariko haragenda hagera igice gisozera, en donde habla aho de yavuze el propósito por el ku cual ha sido ihangiro enviado. iryari ryatumye arungikwa. Vean, traer las buenas nuevas. Murabona e irse. kuzana amakuru meza hama akagenda. No dice cumplir
ntiyavuze ati gushitsa esto ibi y esto n'ibi y esto y n'ibi esto, sino n'ibi, ahubwo yavuze ati kumenyekanisha esas buenas nuevas, kumenyekanisha amakuru o sea, meza, todas las bendiciones no que kuvuga el pueblo imigisha hebreo yose ha recibido, y'ihanga ry'abaheburayo y también bagiye la iglesia kuronka novia, n'ishengero umugeni naryo la cual ya ari ryo kugeza ubu le había dicho. yari yamaze kubiribwira. Ahora miren, en este extracto que estamos nimurabe leyendo, mu uyu murongo rero turiko turasoma, haravuga hati porque ella estaba interesada en kuko esa we buena yari noticia. yitwararitse ayo makuru meza, ¿Cómo será hecho esto? ati Porque ella estaba mbega dispuesta a poner de su bizokorwa gute, parte, kuko yari yiteguye gukora uruhora rwiwe akaba igikoresho cy'Imana kugira ngo haze iyo migisha ikomeye mu isi. Ati mbega ibyo bizoba gute? ni ukuvuga ati ni gute ibyo bizoba? Ati mbega je ntegerezwa gukora iki? Mbega hari ikintu ntegerezwa gukora? Marayika Gaburiyeli yaramubwiye ati mwemu yera azoza. Reka turabe. Respondiendo el ángel le dijo, Umumarayika aramwishyura ati mwemu yera azokuzako, kandi ububasha bw'Imana isumba bwose buzogutwikira. Nicyo gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana, tu parienta Elizabeth kandi n'uwo mu muryango wawe Elizabeti también nawe ha nyene concebido hijo en su vejez. yasamye inda mu busaza bwiwe, kandi ubu ni ukwezi kwa gatandatu kuri we, uwo bahora bita ingumba, kuko nta na kimwe kiriho kidashoboka ku Mana. Hamwe n'ayo majambo n'ayo makuru yari ko aramuha ko uwo mu muryango we Elizabeti nawe yari yibungenze kandi ko agiye kuvyara umwana, ibyo byaradudirije ukwizera Mariya. Kwari nk'uko yomubwira ati Aburahamu na Sara ntibari bashoboye kuvyara umwana. Sara yari ingumba kandi bari bageze mu zabukuru, yari afite imyaka 89, Aburahamu nawe 99, ariko Imana yari yarasezeraniye Aburahamu ko azovyara umwana. Igihe yari afite imyaka 75 niho Imana yabimusezeraniye, yarindiriye imyaka 24. Mu ncuro zitandukanye Imana yagiye iramwiyereka, iramubwira ibijyanye n'uwo mwana yari kuzovyara. Ariko igihe hari hageze umunsi w'imbere yo kurandurwa kwa Sodoma na Gomora, yaramubwiye iti umwaka ukurikira uzovyara wa mwana. Mw'icyo gihe, mu gihe nk'iki nyene, Aburahamu yarizeye Imana, kuko Aburahamu yari azi ko ata kintu na kimwe kiriho kidashoboka ku Mana. Rero Imana yaranasezeraniye vyongeye ishengero ry'umwami Yesu Kristo, abana b'abahungu n'abakobwa, yarabasezeraniye umwana w'isezerano ku munsi w'iherezo, kandi uwo ni wazoronka ukuragwa mu mwuzuro. Kandi hamwe n'uyo, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bose bo ku munsi w'ejo bazoronka ukuragwa mu mwuzuro. Rero nimwitegereze, abanyuma uwa mbere niwe wa mbere, uwa nyuma ni wa mbere azoronka ukuragwa mu buryo bufatika, kuko izindi ntumwa n'abavugishwa bararangije ibihe byabo, kandi nta n'umwe wo muri bo yaronse ukuragwa mu mwuzuro gufatika akiri muzima. Rero ubu ku munsi w'iherezo, uwa nyuma nawe aronka ukuragwa ko mu buryo bw'impwemu, hanyuma naho hakaronka n'ukuragwa mu buryo bufatika, nk'uko Benyamini yaronse imigabane ibiri. Murabona, kandi hariho imigabane ibiri. Uwo ni umwuzuro w'Imana, umwuzuro wa Kristo ku munsi w'iherezo. Uwo mwuzuro uri kurigaragariza mw'uwazoragwa mu mwuzuro muri iki gihe cya nyuma, kandi ubwo kuzoba ari kugaragara kwa Kristo agaragariye mu mwana wiwe, uwazoraga mu mwuzuro ku munsi w'iherezo. Kandi biciye muri uwo azokora ibitangaza bikomeye, azogaragaza ubukozi we yasezeranye muri iki gihe cya nyuma. None n'ubuhe ubukozi bwo we yasezeranye? Ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Nuko rero niyamara kuba yarazwe mu mwuzuro, rero gukwegwa kwa gatatu mu mwuzuro wako wose kuzogaragarira muri we. Turashobora kugeza ngaha mwaka kanya muri iki kigwa cyitwa Amerika Latine, n'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro y'Imana. Ikindi gihe tuzobona ibi bintu byose bijanye n'umwana yasezeranye biciye mu nkumi Mariya, inkumi Mariya yo mu buryo bw'impwemu, kandi akaba ari uwo mwana ari muzima azoronka ukuragwa kwiwe mu mwuzuro. Kuw'Imana naho, mu kigwa cyo kuw'Imana,
que ya tenemos para ese día. ubutumwa Ahí dusanzwe dufise veremos bw'uwo bien munsi algunos aho extractos tuzobona no mu yindi mirongo kanaka ampliamente, tuzobona ishusho yagutse más cyane ishusho yagutse misterio y'ibijyanye n'iryo banga de Jesús, rya Moisés, Yesu Mose na Eliya, misterio del cual ha estado siendo ibanga abierto a la iglesia novia que está iryagiye riza rirahishurirwa a punto de ishengero ser mugeni raptada, ariryo kugeza ubu hageze aho rizamugwa, lo cual ya no está siendo un misterio para nosotros, kugeza sino ubu ntirikiri ibanga ya kuri está twebwe, siendo abierto. kugeza ubu ahubwo ryaramaze kuba ririko rirahishurwa Pueblo de Dios que rihishurirwa será ihanga ry'Imana, adoptado, que será ihanga raptado. rizoragwa mu mwuzuro rizozamugwa, Él dijo allí kuko we yaravuze en la página ku 212, rupapuro rw'amajana 212, dice la novia todavía no ha aravuga ati tenido un umugeni kugeza n'ubu avivamiento, ntararonka todavía no ha ikanguro, habido allí kugeza ningún n'ubu avivamiento, ntiharigera harabaho ninguna ikanguro na manifestación rimwe, de Dios nta para sacudir a la kugarana novia. kumwe kw'Imana Estamos kuraba ngo esperando kunyiganyiza eso. umugeni, ibyo Se turacyabirindiriye, necesitarán esos 7 truenos hazokenerwa ya misteriosos mituragarondwi para y'ibinyegezwa kugira ngo Él los irikangure, mandará. yo Lo izoyirungika prometido. yarabisezeranye. Y también en la página Kandi no ku rupapuro 104, rw'104 allí nos habla, aho 104 abajo, 104 dice, hepfo aravuga ati y yo creo que por medio de los 7 ndizeye ko truenos biciye mu será mituragarondwi revelado en los últimos ko días hazohishurwa lo que mu se minsi necesita y'iherezo para ibikenewe aparejar la novia, kugira ngo para tener umugeni la fe del ategurwe rapto. aronke ukwizera kumushoboza Porque por lo que tenemos kuzamurwa, ahora kuko hamwe no n'ibyo podríamos dufise ubu subir. ntitwoshobora Hay algo que kuduga. tiene que venir hari ikintu para gitegerezwa aparejarnos, kubanza kuza kugira ngo porque como kidutegure, estamos kuko ahora uko apenas tumeze podemos ubu tener suficiente kumbure fe bigoranye tworonka para la ukwizera sanidad gukwiye divina. kodufasha Tenemos que gukira tener indwara, suficiente fe dutegereza para ser kuronka ukwizera transformados gukwiye en ko un dushoboza momento guhindurwa y ser mu sacados kanya de esta gato tierra. tugaheza tugakugwa Y kuri veremos iyi más si, adelante, kandi Dios hanyuma mediante, Imana ibigomvye donde está tuzobona aho ivyo vyanditswe. se necesita Hakenerwa esos 7 truenos ya mituragarondwi kugira ngo irikangure, kandi hakenerwa iyo mituragarondwi kugira ngo ishengero mugeni rironke ukwizera kurishoboza kwimugwa kuzamugwa. Amerika Latine hamwe n'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro y'Imana, reka duhaguruke rero mwaka kanya nyene dusigarane n'uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.